abwiye ko kandi hari inyuma gatangura gusimba uko bari mu shaka imana mushaka gasimba hegera konyene kanizana no muri cya kintu cy'umuriro bakomanya kiteramo gaca karasha karahera abashikumana mukagare. Haleluya, haleluya. Ubuzima bikome bariko baribizira cyane bugacana inzira cyane tukivuga daseri kitaba yo bifenda. Haleluya, Elisa achaka tuoleo ni bahari ijambo kuhoza muri muri na hata kusimuliza yawe kuya baje kwa na bitewe nuko bari ba yari yifatanije n'abandi n'umwami w'Isirayeli kandi mari kwendera mugaye barafati kwari wewe ntacu mugabo nzanira ijambo nago nzanira umuvuzi wiki uyu munsi wo kuvuga ngo nzanira umuvuzi w'ibitayi kuko dufise ogani n'ibindi bishwarangisha imbere yuko kugira imbere yanjye haca umuririmbyi abanza n'ibindi akoresheje ibishwarangisha ubwiza bw'Imana mubone kugira kumanuka Imana ibone kunkoresha. Undi mureke atwigisha ibijyanye n'iby'umuziki cyane cyane umuziki w'Imana ariko atubwira ingene ibishwarangisha bishobora guhamagara ubwiza bw'Imana. Niwe atubwira ati iyo abantu baracuranga bejeje mwambira abacuranzi mwe mufata umwanya wo gusenga kandi mweze cyane ko mwese atakabakarira rwose. Urabona ko bisaba ko muhuza amajwi igihe abakozi b'icurangisho n'abaririmbyi badahuje amajwi ibintu bicacyomoreka kandi ibintu byamaze komoreka muri Imana hibamo bisaba muhuza iki amajwi. Rero mweze cyane kugira ngo muri kamavuta ibicurangisho Imana ishinga intara yemere gukorana na urabona ko ari umutanga w'amavuta. Yatubwiye ngo burya abaririmbyi batanguye gucuranga bashakisha ukwera Imana ishizana agatebe likakakura mu ijuru likakazana mu ishengero aho batwaragira. Imana igaciza ihamagawe n'indirimbo ikicara muri iryo shengero. Yesu ashimwe. Ihamagawe n'iki? Ikacikora muri iryo shengero yategereye kandi duhora tubibona. Iyo ubwiza bw'Imana bwamanutse duhora tubibona. Ndabizi yuko abakozi b'Imana barabizi twebwe twicaye hano abaririmbyi bakaririmba mu bushobozi. Imana iduha insiguro umuntu akumva rikaratungishwa muri ya majambo Imana yamurungikana. Hari naho bishika ugasanga mbere bahinduye bijya warujuzanye Imana ikari guhindurirako kubera Imana ifise umugambi muri iryo shengero mugabi hamagawe n'indirimbo z'abaririmbyi. Rero Yoshafati abwiriwe Elisa gacaza bakabanza bakaririmba mu bicurangisho ukuboko kw'Imana kwaje kumuvugishwa kubera Imana yamaze kumanuka imanuwe n'indirimbo ziri mu bicurangisho. Imana idufashe. Mwabiri byumvikana mutaririmbye mu bushobozi mutaririmbye mwejejwe uko Imana yateza kumanuka siko manuka. Ikibazo kubera ko abaririmbyi batumirwa iyo hari ikorane kanaka bagatumira korane kanaka
akaba ati iyo azoza kuremesha ico gikorana burya mwifungwe baza kuba bifuza bagomba yuko kuhari nawe nyene yitegura nk'uko umukozi w'Imana ariko aritegura izoze yasenze kandi abatubwira iyo korale batumiye niyo babanza kwiririmba imbere ko umukozi w'Imana agirane ahaguruka baba bagomba ko izo ndirimbo zica inzira. Haleluya. Baba bagomba ko izo ndirimbo baririmbye ukuboko kw'Imana guca kuza kuri uwo mukozi w'Imana. Imana ikatangura kumukoresha ibitangaza. Imana ikamuhishurirwa nshasha. Imana ikamuha insiguro nshasha. Kuko Imana yamaze kumanuka yazanye agatebe yicaye mu ishengero ibyo ikora byose ibikora iraho. Abasenzi barabizi bari ngaho baba bafata imyanya yo gusenga. Iyo twese kumvira ijambo ry'Imana tureka byose twabihejeje hariho umwanya w'amakorasi kubera icyo dutera amakorasi n'umugenzi none kubera icyo dutera amakorasi tuba tugomba ubushobozi bw'Imana buze rimwe na rimwe umuvugishwa acafata n'urutsinga akamuvugishwa tugaca tumenya akarere gapanze. Haleluya. Haleluya. Habanza kwezwa ijambo ry'Imana rikavugwa tugaca turirimba Imana igacimana tugaca twibera mu munyenga w'Imana. Mwabaririmbyi ndabasabe indirimbo zisubire mu mwanya wazo. Harapfuye ibintu byinshi kubera abaririmbyi batamenye ico bari bakozi b'Imana ntayo abo bagira umutwaro mu ndimi niba beza akarere k'ibihembo kazoba keza. Abo bashigiki abo babe hafi cyane cyane abarongozi b'amakoha murabe ko bagenda gukora ugomba ahantu murabe ko bagenda nk'uko mugomba. Arashobora kuba arongoye koha mugabo ari inshuti yande yatwera korali ikazongera igafutana mwarimu ntamenye ko korali yapfuye kera kubera umurongozi ari umupagani. tuvuga iyo tuzi babe hafi kandi mubonye umunyabyaha nyarutsa ukunda yanjye muyarutse ukawuta munyarukije ibizomubako nawe uzobimenya. kumwe kwaje yararyohewe batiriye nashengero mudukunde twebwe hano ndashaka tugusenge aha twebwe tugiye kuzana iby'imiryango ngaha twobizira. Aha twebwe tugiye kuzana iby'abakabama n'abamama ngaha twobizira ngo kubera bari bakora bari batangiwe bayutse ko mikoti baba uzoyizira iyo koti uzoyizira Imana izoyikumanika yambaye mugabo ntibe igifuka munwa ntibe igifuka munwa ubirabi tuzozambara mwani tuzozambara mugabo ntituzokwemera ko duterera Imana. Muragomba muzikumye Imana izo kwambika ako tuzakuduteranya n'Imana. Muragomba muzikumye twiyubara kunyuranya n'Imana tuyubakije Imana hofa tubizize kugira ngo ibintu bisubire mu buryo nta gushyira kubera hasomye hose hajya mu gitabo cya Nehemiya twasoma cyane cya 13 uhereye ku murongo wa 4 ukamanuka. Nehemiya amaze kuba yuko yashikuye ubonye ibintu agasanga abakuru nabo basamaye nanjye abakuru basamaye yajya biza umubabaro atangura kuba mu maguriki n'imishatsi ubwanwa
ishavu yaba imbere y'igikorwa cy'Imana ntabwo ushaka kwibuka ngo turavukana ibyo tuzovyibuka hano, ntabwo ushaka kwibuka ngo watanze ibyo ni iby'iwawe, tubanza kurwanya umurimo wa Kristo. Haleluya. Tugomba kuba n'ibindi Imana ishobora kubakoresha nk'uko yahoze. Hamwe muri bindi Imana ikatwishura, hamwe muri bindi Imana ikatwisigura, hamwe muri bindi Imana ikatubwira ibyo twokora mu ishengero. Imana igakorana natwe kubera amahanga y'ibyiza byinshi Imana. Imana yakunze ibintu cyane rwose. Mbere bavuga yuko n'igihe Imana yarema ntabwo nabisomye bikomane yuko abamarayika baba bariko bararirimba, Imana igacikora igati indirimbo n'ibindi bikoresha indirimbo n'abakuru muze muraba bakuru, umukuru bakunze bamuronderera abakunzi b'ingoma, abaririmbyi babaje bigiragure nawe yacaka wantu hakunze ndahakariye kubera bamuririmbiye bamuryohe burya n'Imana yatugabira kubera abaririmbyi. Haleluya, haleluya. Imana ikabamo ndanezerewe, none rero ndakijijwa, ndakoze ibitangaza, ubukene ndabwibuje, ndafashe birabarozi, ndagize ibi na biriya, ndaryohewe kuko mwarinze mushakishije uteye. Imana yamarutse iraza ikorana namwe, birakunda ibana. Nagaruke isomera ryakozwe n'intumwa 16 iyo turirimbye n'ababoshwe barajyana barabohorwa. 16 uhere ku murongo 25 ugeze 26. Maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ikiranyiganyiga cane giturumbuka, bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga. Ako kanya inzugi zose ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka. Yesu aguhezagire. Nsomera na muri Yosuwa 6:16 kugeza 20. Sura 6:16 kugeza 20. Maze ku muzenguko ugira ndwi babahereza bariko baravuza za nzumbete, bariko baravuza za nzamba, Yosuwa abarira abantu ati nimwihe akamo kuko Uhoraho abahaye igisagara. Ati kandi igisagara n'ibiri muri cyo byose bicitse inyego y'Uhoraho. Mugabo Rahabu umwe maraya ariwe arokoka, bona bari mu nzu yiwe bose kuko yegeje za ntumwa twatuma. Ariko mwebwe muzire akaziri, nimugire ico mukorako mu byabaye inyego y'Uhoraho, uko nimwavyifuza mukabikorako muzoba muzaniye umuvumo n'ibyago Abisirayeli ahushagaje. Ariko amafeza yose n'amazahabu n'ibintu byose byo mu miringa n'ibyo mu vyuma bibaye ivyera vy'Uhoraho bizoja mu bushinguro bwiwe. Nuko za nzamba zivuze, abantu bihakamo, mbere bacumva ijwi ryazo baciye bihakamo icarimwe, inzitiro zica zihongokera hasi, abantu baca bararengagira bitera mu gisagara, umuntu wese aho yari atumbereye barakinesha. Yesu aguhezagire. Indirimbo Pawulo na Sila baririmba Isaya iratigita. Turakumbuye indirimbo turirimba izina ryawe. Bangahe babikumbuye? Tubisaba Imana mu izina ryawe. Imana iduhe kuririmba ku buryo isi igira itigita.
ngwimbohe zirabohoka. Aha hari imbohe kandi Imana yosubira kutuvyura tukaririmba tugakanguka, niryo jambo twahereye tukaririmba twebwe muri Imana. Ababoshwe bongera bohoka. Hari abantu baguhemukiye akidegemvya atakurisha ngomba nawe udasira muje gusenga Satani akamwemerera abohe. Mugabo indirimbo zirashobora gutuma abantu bohoka. Hari n'abantu babayeho hanze y'indirimbo zotuma bohoka, kuko indirimbo z'ineza ziratera ubwoba ingabo za Satani, kandi indirimbo zigera kure. Uvuye ngavuze ngo indirimbo zizana abantu benshi cyane kuri Yesu, kandi abahinga barabihakuye basanga ibice byinshi kw'ijana by'abantu binjira mu ishengero ni indirimbo. Nico bituma Satani azirwanya cyane. Indirimbo zirashika mu aho tushika, ni byose no mu kabari hari gusanga bashyize indirimbo ziki mugabe cyo kugura kwinjira mu kabari kuvuze ngo uje kuri kuvuga mugabe indirimbo zirashikana n'abasambana hande inkuru iraje kwakira muri ma cyane indirimbo zikamusanga ariko kuri tota kandi indirimbo ntacu wewe na yubu yari muri telefone mu ndirimbo mugabo akaba ari indirimbo ikamusanga aho. Indirimbo zigira kure cyane yageze ko bimishuri zirashika ahantu kure hashisha zikavana indirimbo. Satani rero yabimenye yadutanze kubimenya, amenya indirimbo n'agaciro kazo, acariruka cyane ku baririmbyi. Nico bituma abaririmbyi benshi usanga bagenda n'ivyaha, abana bakabateranya, abana bakingira utuntu z'imiza hasi iyo baja n'iyo bava. Ariko Imana ishimwe iratwibukije agaciro k'iki turirimbye dushakira kwera ababoshwe bogira. Igihe bariko barazunguruka Yeriko hakora gusira icwarangisho, mugabo vyari mu bushobozi bw'Imana ngo bihaye akabo bazungurutse bagiye akabo, kubera vyari icwarangisho gusa bari bamaze igihe bazunguruka ngo inzitiro zaragize ngoma bamaze n'abintu zose ntukabihari. Twari dukwiye kuririmba ubushobozi bw'Imana bukaza bugasenyura imisozi, abantu bakumva imisozi isenyukira hasi, abantu bakumva mu mitima yabo ibitero bigafatwa mpiri mw'izina ryawe, ubushobozi bw'Abadayimoni bugafatwa mpiri mw'izina ryawe, ibitangaza bigakoreka mw'izina ryawe. Nizo ndirimbo dukeneye, nizo bihe bya kera tugomba kw'Imana isubira gukoresha indirimbo. Ngiye nibuka akarorero kamwe bampaye ko nakiruze k'agatanu. Abaje mu butumwa bwiza babukuye hariya muri misiyoni ya Gishiha baje ngaha i Muyinga Karama. Ico gihe bari badutumiye muri Gishiha mu bwiza kanaka. Uwo mupasiteri yaraharongoye, yari umwe muri abo bantu bajanye ubutumwa bwiza hari i Karama muri Muyinga. Rero yamushimye naye nakorwa cyane. Igihe bajanye ubutumwa muri Burundi bwa ruguru, abarozi bari benshi cyane. Rero mukirigiye kuwa Mungu bagiye babona abarozi 10 babasanze ku rusango babamwo, baza bumva baramukije babona baze utuntu mu mirimo nyene babona abarozi ko bitwaza bati muza gwe niki tuje kubaroka. Mu Kirundi tuje kubaroka. Bacana tuje kubaroga urumva umuriro w'Imana uri kurakari hanze. Bari bamaze gutumira ibigirwamana byinshi kugeza aho bavuga bati ibintu bitwobireka, tugomba bari abantu tuje kubaroga. Imana ishimwe itorogeka, dushimire Imana itorogeka. Haleluya. Twebwe turi kw'amaraso Yesu, twebwe tutahageze. Umurozi umwanya yiyumviriye gutwica sibatwicirako, badutega umurozi bagasanga twamusivye, baduha umurozi tukaburya bukaduhindukira n'amavitamine, kuko turi mu kiganza c'iki
Imana yavuze ngo ndi kumwe namwe. Yesu yavuze ngo ndi kumwe namwe iminsi yose gushaka umuhero w'isi. Twebwe turatera ubwoba n'intambwe n'ababigerageza bariyondeye kenshi byarasi n'intambwe dufite twebwe byarasi aha ntacyo hapabuze tuzopfangire hageze ntidupfa gupfa. Burya umuntu w'Imana agenda ubwoba bw'urupfu ni agakiza gake niba gafise naho ni umwanya muto wo kwiyimana. Kuko iyo umuntu yihimana Imana yamwishurira ko ubuzima bwiwe buri mu kiganza cy'Imana. Imana itarekuye yacuma, irekuye naho kwahe rero baca baravuga bati rero tuje musenge. Urumva rero uko byari bipanze ni ukuvuga bari bagomba bamwicire mu rusengero. Byumvikana ngira ngo wari gutanga wari kubareka uca wumva utahamagawe uri umuntu uva gufungura ko byari bikora. Yesu ashimwe, haleluya. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yari kumwe natwe. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana yari kumwe natwe. Abo barongozi 10 rero baca bicara, ntaho bahari intebe z'imbere baca bicara imbere. 10 baje kuruhuka. Haleluya. Twebwe turogeka. Imana yarakoze kutwishurira ibanga rikomeye. Shengero ryinjiye gacanya ko bari babazi. Mugabo abakozi b'Imana bo bari bipanze neza ko bakorana n'iki Imana. Umurongozi araza ngaha kurya n'urutonde rumeze, barafuruta ibyo bafuruta biranga. Arahamagara abaririmbyi baririmba, ibikorwa byose barabimara nk'uko byari bitegerejwe biranga. Barasohoka bagati Imana niyo batitwananiwe mugabo twasigaje akantu n'Imana ishobora kuducisha twihana. Ati sawa nagashi w'intende wakabita intende numva bakavuga sinakabo bakavuga akageni bacane ko bakaza ngo bakwamira ubushobozi bw'idini niyo numvira utataye baca barakaza akantu kabe kagatende umuko bimezaho kantu bagashizeho ngaha atari ubushobozi bw'amangeteye ushobora kugateruka abakumanya n'isi. Bati rero ntabwo ko mwaka ntihagira uwundi agatera umukozi w'Imana cyangwa ngo mwizina rya Yesu aca agaterwa nk'ibaba ko babigana gushimira Imana kwisakara aca akajana n'ahantu bakomanije umuriro agatererayo nako nyine kandi n'ubushobozi bw'abadayimoni gaca gasimba karapfanye karatambuka kagenda karatambuka kugeza hariya inyuma gashitseyo sinzira y'ubusindirimbo bacafata indirimbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Baca bibuka indirimbo bari bejejwe bari mu nshurira baca baririmba nk'uko baririmba mwizina ry'Umwami Yesu niryo kuremesha umwanzuro yawe yose rijana ujase n'izina ryiza pe bagizini remisi no mw'ijuru n'izina ryiza cane barishime mw'ijuru. Haleluya. Batawana tambe kujugumira uko baririmba akajugumira nababwiye ko kandi hari inyuma gataka tangura gusimba uko baririmba ushaka imana gushora kaza gasimba kegera konyene kanizana no muri cya kintu cy'umuriro bakomanya kiteramwo gaca karasha karahera abashikumana mukagare. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 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 . 。 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 . 。 。 。 。
Haleluya, haleluya. Ufise Imana ikomeye, bariko baririmba izina ryanjye, mugacana izina ryanjye, tukirivuga ndasenya ikitaradarimo n'izina ryanjye. Haleluya, tukivuga iryo zina, tukivuga iryo zina, ibyabazi mu izina rya Yesu ndabifashe mbiri. Amen, 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 amen. Tukivuga iryo zina rya Yesu, ibyabasataniste turabigose mu izina rya Yesu. Ubushake ikuzimu turabufashe mbiri mu izina rya Yesu. Turafite abatarimo muri iyi myaka ya nyuma, turasenga ikintu cyose cya Satani mu izina ryanjye, mu izina ryanjye, mu izina ryanjye kwa Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen, amen, haleluya. Tugwize imyanya yo kwiga ijambo ry'Imana ry'umunsi, tugwize imyanya y'ijambo ry'iki Imana. Mufate imyanya musome Bibiliya. Abarongozi b'indirimbo b'amakorali murondera abakozi b'Imana babagaburira ijambo ry'Imana, kuko mwebwe mukeneye kuririmbira muri Bibiliya, mukeneye guhishurirwa n'Imana, muhishuririwe muri Bibiliya. N'ahandi iyo umuntu atonda indirimbo akaba ata jambo ry'Imana afise, azozana ibintu vy'akatsi nkuba vyabivumbuye bitagira iyo bija n'iyo biva, mugabo ijambo ry'Imana riri muri we. Azozana amajambo yigisha abantu mu ndirimbo, avugishwa mu ndirimbo, avugishijwe muri Bibiliya mu buryo bw'indirimbo, kubera afite umwanya w'ijambo ry'Imana. Ribe muri mwebwe rigizere Imana idushobotse kugwiza ijambo muri twebwe. Ikindi Imana iduhe gukora kino gikorwa, tugikorane urukundo. Tugikorane iki? Umuririmbyi yavuze ngo ningera ku murimo w'amahari nzokora anezerewe. Umuntu akora ikintu anezerewe kuko agikunda. Iyo uri muri korali icyo gikorwa utaciyumvamo, utagikunda, ibizokuranga ni ugucerwa, gusiba, imyikomo, gucira imanza abarongozi, turahanzwe, ibintu byo ngaha ntitubona iyo bija niyo biva, turageseye, kubera uri mu mwanya atari wawe, nta rukundo ufise w'ico gikorwa. Musomere mugenzi icete cya mbere cy'Abakorino 16 umurongo wa 14. Niho watubwira ngo ibyo dukora byose tubikorane urukundo. Icete cya mbere cy'Abakorino 16 umurongo wa 14. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Mubikorane iki? Umuntu atahora akunda iki gikorwa, Imana imubabari, Imana ivuye kugikunda. Ntubone uburemezi buri muri cyo, ahubwo bona igikorwa ukora agaciro kacu mu ishengero. Twebwe abakozi b'Imana turaba uburemezi bw'igikorwa dukora, ntitwosubira kandi urabona ko izo mwarimu ashobora guhera ku wa mbere atabonetse mu yiwe kubera igikorwa cy'Imana, kandi afise abana, afise umugore, bana bamwe bari ku ishuri, akeneye ibyo akeneye n'ibyo namwe mukeneye, mugabo kubera igikorwa cy'Imana basanga no muhira yaragize yarahari. Abantu ubwenge rero baca baja guhaka bw'inde mwarimu, bagahaka bw'inde pasitori, kubera nta mwanya baronka ukwiye. Twebwe rero igituma twebwe turi mu gikorwa cy'umuhamagaro kandi twatuye Imana. Urumva unezerewe guhera umuryango, ukumva wabirengeye, ariko ukabona ko ntakundi uri bugire umwanya wa Pawulo, ufashwe mpiri. Imana igakiguha gukura icyo gikorwa, ukakinezererwa, ukagikora ugikunze. Namwebwe rero nicyo kimwe muri mu gikorwa cy'umuhamagaro. Imana ibaye gukora kino gikorwa mugikunze, mutagoberewe, munezerewe. Abantu bahorana imyikomo muri kino gikorwa, amaraso ya Yesu abonekeko, ibintu bibe bishasha mweza yawe. N'abakora Satani mbona bakora banezerewe kandi bagikunze bakitanga, bagahemba ibyabo
kandi bazobihanirwa. Yeswe twebwe tuzobihemberwa n'Imana, yeswe twebwe n'umugisha ukurikira tukiri ngaha mw'isi, kubera twakoze igikorwa c'Imana, urukundo n'umunezero. Rero ivyo nitwabikora bizokomeza igikorwa c'Imana. Twasomye hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 13:25 ingene Pawulo na Sila bariko bararirimba bongera basenga bagira kugira ngo igikorwa c'Imana gikomere, birasaba ko tugisengera. Tugirane none muramuvyibuka wanababwira ikizokwereka ko igikorwa urimo atari icy'iwawe, ikizokwereka ko igikorwa urimo atari icy'iwawe. Uzokwibuka kugisenge, uzosengera ibindi byose by'iwawe, mugabo kwibuka umutwaro w'igikorwa ntibirimo, bisigura ngo ndi mu bitari iby'iwanje. None rero nagomba ndagusaba biragoye ko uzuriyowe agusezera rushye ufungura ishyira uzuriyo ntiwavuga ngo uracambaye niwe warasezeranye ubwiye ko umuririmbyi ubuhagize ko Imana idushoboza ahubwo ikakubwira nk'umuhanga, sibyo? Nuracangira uzovuga imbere y'umumarayika wo kwandika ucorokwa uzuriyo. None rero ntabwo nguhaye, senga Imana iguhere n'umuhanga, senga Imana iguhe gukunda iki gikorwa, senga Imana iguhe kuciyumvamo, hanyuma utangure kugira imyanya yo gusenga. Hamwe ugira umutwaro, Mana ndasengera kino gikorwa, ndasengera abaririmbyi bacu, turibukira ibisigo mu baririmbyi, turibukira ibyaha. Mana ubane natwe, Mana udukorere, Mana utugirire neza, twayumvise akamaro k'ibiri, turagomba indirimbo zisubire mu mwanya wacu. Mana bibaye ngombwa no kwisonzesha ugire wisonzeshe, bibaye ngombwa no mw'ijoro ugire uvyuke usenge ku bw'iki gikorwa. Namwe murongore makohari, mwame mufata imyanya muti ryari tuze tugira amasengesho y'abaririmbyi, muce kubwira mwarimu muti twagomba amasengesho y'abaririmbyi. Naba mutumira umukozi, naba mwakira mwebwe, naba mwategura mute sinabizi, mugabo kenshi amasengesho akwiye. Muzi icyo muteza gusenga, igikorwa dukora si icy'iwanyu. Gusenga rero bisigura ngo iki gikorwa jewe nashoboye ndagishikirije mwene cyo abari bajyana acikore abari bakoresha, nico bisigura gusenga. Burya natwe bakoze Imana twafise iyo myanya tutanasenze, bisigurwa ngo turi mu byo tutazi, twatwitiye. Ishengero ntiriyobogwa n'ubwenge bw'iwacu, ntiriyobogwa n'amateoloji twize. Teoloji ni nziza ariko iyo bweruye arimo bigaca biherekezwa no gusenga. Rero dusenga kenshi ngo Imana ibane natwe, ngo Imana idushyigikire, ngo Imana iduhezagire, ngo Imana ibane natwe. Nico bituma na mwebwe mutahure ko igikorwa mukora atari icy'iwanyu ari icy'Imana, mugwiza imyanya yo gusenga. Ntabeza biragahera korari gasenze mugaca kibaza irongowe n'umuntu abona. Mwabana irongowe n'umuntu abona amezi abiri korari gasenze, none zikorana cyane bakora ibyo bakuye hehe? Mwabarongozi b'idini niba byahagera Imana ibabane amezi mukora ibintu Imana itarimo. Yesu wenyine musomye hariya muri Luka 21:37 yirirwa aravuga ubutumwa agacara ku musozi gusenga. Rimwe na rimwe yazinduka kare ahandi akarara gusa, kubera yazi ko ari igikorwa yatumwe na se. Umwana yamusize mu ijuru, yaratanga ngo nambaye umubiri kugira ngo ibitangaza bikoreke, abantu banyurwe n'ababwire baza kugira gusenga. Yesu arasenga, natwe tubareke cyane. Yesu bizodeshe, natwe tukekereshe. Imana idutabare, idusubize mu myanya yo kugira
yo gusiga kugira ngo Imana yaduhaye nyenewo awikorere. Ikindi twifuza amavuta muri kino gikorwa, Zaburi 92 ngo Zaburi 92 ku murongo wa 10 n'umurongo umwe gusa, 92 ku murongo wa 10. Ariko washize hejuru ihembe ryanje nk'iry'imbogo, nsizwe amavuta masha. Ariko washize hejuru ihembe ryanje nk'iry'imbogo, nsizwe amavuta masha. Bari bagifanye nsizwe amavuta ameze gute? Bana bifuza amavuta masha. Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Imana ibibahe mu izina rya Yesu. Niba ibyuma tugendana, iyi miduga amamoto, haragera igihe dushiramo amavuta ameze gute? Tugakuramo ayahorayo tugashiramo mashasha. Imana ibasiga amavuta masha mu izina rya Yesu. Ndabibatuye ko mu izina rya Yesu. Imana idusubire tunamure mu izina rya Yesu. Kuba abaririmbyi bashasha mu izina rya Yesu. Nsizwe amavuta ameze gute? Masha. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu. Twagomba rero turangirize muri Yeremiya 48. Yeremiya mu masomo y'umurongo duce dusenga Imana 48 ku murongo wa 10. Aravumwe uwanjanjwa ku gikorwa cy'Uhoraho, aravumwe ubuza inkota yiwe kuvisha amaraso. Mu bintu muzokubaha muze mubaha ijambo ry'iki. Imana ivuze ikintu kivumwe kiba kigize. Nukuvuga rero umuntu yanjana ku gikorwa cy'Uhoraho aragize. Uwanjana ku gikorwa cy'Uhoraho aravumwe. Ubuza inkota yiwe kuvisha amaraso. Inkota mufite n'igikorwa cy'uburinzi. Muyireke ikore icyo yategeka. Gukora kwiyuza no kudasenga. Imana ikoresha ubwoko n'ukutiha Imana. Imana igomba gukora ibikore ihagaze kuri icyo gikorwa. None rero Imana ibabarire n'umwanya mwiza Imana duhaye. Iyo umuntu akora igikorwa cyiza neza cy'Imana nawe araheza. Aragize bagaye bifuza umuhezagi. Imana irahindurire dukora igikorwa cy'Imana gute? Neza tutacanga tugisengera tukitwararika tukibera Imana. Imana ibone ko igikorwa yaduhaye tugikorana umwete ishaka tubikunze kandi ibinkota ivisha amaraso izogota abadayimoni ibuza imigabo ya Satani ihagarika imigambi y'ikuzimu. Kibi gikorwa Imana ikoresha. None rero ndatanga amajambo abaririmbyi n'abantu badasanzwe mu gihe cya kera, mu gihe cya Isirayeli, mu gihe cya Nehemiya bari mu migwi iba ku rusengero. Kandi abaririmbyi barabangamirwa kuko Satani arazi igikorwa cyabo ari igikorwa kidasanzwe. Ariko nk'uko twabibonye indirimbo ziratuma Satani afatwa mpiri, zirahamagara ubwiza bw'Imana, zirasenyura imisozi, zirabohora ababoshwe. Indirimbo Imana yazikoresha ibintu bigahinduka. Imana ikikorera mu ishengero kubera indirimbo, kandi ibyo bihe tuba bikeneye. Twamaze kubona ko ukwiye kuririmba ari umuntu bwa mbere yihane neza kandi yahamagara icyo gikorwa. Turizeye ko Imana rero yamaze kubanyugwisha abatihane neza. Imana yamaze kubiyereka. Imana yanavuze yuko uyu muntu yiyegeje atagomba kwihana. Niba atihanye, niba atagomba gufata ingingo igiye kumwirukana. Yahora yibaza ngo ntibamubonye. Imana yamubwiye ko yamubonye, kandi impanuro y'Imana kwari kwakwiye guca bugufi. None rero aya majambo
abayumvise mwese Imana ibahezagire. Unamwe imbere y'Imana. Nayendenze niriho namba ataniyo y'umukiza inzira inzirishe kana kwa data niyo musaraba. Nta yindi nzira, turatanze umwanya. Nimba ugomba ko Imana igushyigikira, turatanze umwanya, kandi mwebwe muri abakozi b'Imana dusaba mwateza kwihana gusubiza abacu. Uyu ni umwanya wanyu, abatononye Imana cyari ku ntebe y'imbabazi.